bakunzi ba Sylvique TV ndabaramukije aho muherereye hose, amahoro y'Imana abane namwe. Hanyuma uyu munsi naje kongera kuganira namwe, je ndabashikiriza kino kiganiro nitwa Hicintuka Sylvane, nibaza ko mumaze kumenyera. Ariko rero uyu munsi sindi jenyene, ndi kumwe n'umutumire nashaka atwibwire, yidondore, yibwire abakunzi bacu. Murakoze. Kaze. Murakoze. Nitwa Niyonzima Esperance, ndubatse, ndafise umutware wanje, turafise n'abana, ndakijijwe, ndashima Imana. Murakoze. Yego, uratubwiye ko witwa Esperance. Kaze kuri Sylvique TV. Murakoze. Turakwakiriye cane kandi mbona unezerewe cane. Imana ishimwe. Hanyuma ikindi naco watubwiye yuko ukijijwe Esperance. Yego. Hanone ukijijwe. Hari akajambo k'Imana watubwiye uvuga uti jewe aka kantu kama ku mutima wanje, ukatubarira? Yego. Ndafise akajambo kambamwo umwanya wose, aho mvuga uti akantu kakunda kari muri jewe. Yego, akajambo kari muri Psaume 103 kavuga ngo mutima wanje himbaza Uhoraho. Mutima wanje himbaza Uhoraho, ntiwibagire ivyiza vyose yakugiriye. Yego, ako kajambo ndagakunda. Imana ishimwe cane. Ndumva yuko ufise akajambo keza ushima Imana. Yego. None kushima Imana, hari ikintu yagukoreye utubwire uti jewe iki kintu n'ukuri ndagishima? Muri aka kanya utubwire. Nuko ndiko ndabayagira, ndashima Imana. Ni ikintu yankoreye. Kuba ngihumeka nkiri muzima, ivyo vyose nivyo yakoze. Yego, kuko ibihitana umuntu ni vyinshi, ibirondera umuntu ni vyinshi, ariko ikakuziguriza, ikagucira akantu ugumamwo, umerewe neza, utwenga, ushima Imana, kuvuga uti Imana warakoze. Yego. Yego. Kandi urakunda gutwenga, umenga tubiravye. Asha, umeze nkanje, urakunda gutwenga? Ndabikunda. Kubera iki? Sanga vyaje n'umunezero Imana yanyihereye uko nyene. Warahetsagiwe. Yego. Gutwenga bavuga yuko ari n'umuti, abantu batwenga cane ntibakunda kugwaragurika. Sinzi ko ari vyo. Je sinkunda kugwara pe. Imana ishimwe. Yego. Amazi. None wewe urafise abagenzi? Abagenzi yego ndabafise. None nka wewe kugira ngo utore nk'umuntu akubera umugenzi, biba vyagenze gute? Kugira mvuge ni urya n'umugenzi, kugira habe ubugenzi hari ikintu gitangura. Sylvane, nitwa Sylvane wabibwiye. Haratangura kumenyana n'umuntu, mukamenyana bisanzwe, ukamubona nk'abandi bose. Muri ico kuvuga uti urya muntu ndamuzi, kuvuga ati mbwa ntuvuga ko urya muntu n'umugenzi. Uko mumenyana haciye imisi muri kumwe, mugenderanira, muyaga, mufashanya, mwitanaho, ukavuga ubu sinamumenye gusa, naramumenye mu nyuma mbere umugenzi, ubu rero n'umugenzi wanje. Yego. Ni nziza cane. None wewe nk'umuntu ari umugenzi wawe,
hari canke oya reka nkubaze nk'ubu hariho nk'umuntu nk'ingeso umuntu ashobora kuba afise ukavuga uti urya muntu ntiyombera umugenzi. hariho nk'ingeso umuntu ushobora kubona afise ubwiwe ukavuga uti birya bintu ku mugenzi wanje nomuhanura ati iki kintu si ciza, dufate nko ku bana b'Imana ukavuga uti ikintu kibereye umwana w'Imana, iyi mvugo ntibereye umwana w'Imana, iyi nyifato ntibereye umwana w'Imana, ukavuga uti reka ndamuhanure kuko ni umugenzi araguhanura akakubwira ati iki kintu kivemo ntikikubereye si ciza, uwo niwe mugenzi. ariko ujya araba akaraba hirya ati arimenya, uwo si umugenzi. yego hama rero n'ijambo ry'Imana ravuga riti umugenzi niyaja mu ngeso mbi uramuhanura. niwamuhanura rimwe kabiri ukabona ntakumviye uzomuhebe, ntimuzoje muri gihenomu mwese. yego nuko je noheba umugenzi. hari urumva nk'uwo n'uwo muba mumaze kuba abagenzi, hari uwo mutaraba abagenzi nawe, hari nk'umuntu woraba ukamubonana nk'ikintu ukavuga uti jewe kirya sinocihanganira umugenzi, sinomugira umugenzi kubera afise kirya kintu. hari ico woba wiyumvira asanzwe ari umugenzi? oya adasanzwe ari umugenzi, mutaraba abagenzi ukaba umuzi umubona agenda ukabona nk'ibintu akora, hari ikintu umuntu yokora ukavuga uti kirya kintu cotuma jewe umuntu atambera umugenzi. yego kitubarira ciwe nk'umuntu abona agira ibintu ntakunda cyangwa mu nzira nziza. nicyo navuze, ni n'umugenzi ari umugenzi wa musanzwe musanganye akagira ibintu ukamuhanura rimwe kabiri ntabivemo uwaca umuhebe. ego urakoze cyane kutubwira umugenzi ico ari co, hama n'ico ukundira umugenzi. none nk'akamaro abagenzi bamaze utubwira ni nk'agaki? abagenzi akamaro bafise kuri jewe ni kenshi. umugenzi umwikorako mu gihe ufise ikibazo, ukamubwira uti iki niki kingendeye gutya nkora iki, akakubwira ati reka twiyumvire. ntavuga ati reka wiyumvire, avuga ati reka twiyumvire, kuko uba wamwituye ico kibazo nawe aragifata nk'iciwe mukakironderera inyishu hamwe. muri ico gihe uraremuruka. urumva ya ngorane uba ufise uri umwe ukaba ufise uwundi muntu ayigufashije, uraremuruka ukavuga uti ukumva urusha bukebuke kubera wa mugenzi yagutwaje. ntako n'akamaro. ego urakoze cane. ntako n'akamaro. ego none nk'umugenzi we mwaba mumaranye nk'igihe kinini, uvuga uti uwo umugenzi namurose ryari? umugenzi uvuga uti uwo muntu n'ukuri ni umugenzi cane w'iwanje, woba mumaranye nk'igihe kingana gute canke wamumenye ryari? je nk'umugenzi wavuye tumaranye igihe kinini, ni nk'umugenzi twaba twariganye nko muri secondaire, kuko muri primaire hajya mu mashuri y'intango muba mukira abana mwese, ntimuba muravuga muti uyu n'umugenzi, mwese muba mukina binage mutera amabuye mwigira. ariko mugeze muri secondaire muba muriko murakura mukiga amashuri yisumbuye,
mukayaheza mukiri kumwe, muba mwarasangiye donc utuntu twinshi turiko turaguma vya vyigwa kakayira ko kw'ishure, mukaja muri universite aba bagira amahirwe bakiga universite, uwo bumwe butera bukomera cane gose, hama muhagera igihe mukubaka izanyu mukiri kumwe, antuka uwo wari umugenzi wa kera. Wa wundi musangwa n'utuntu ukaza ubona agafoto ka kera kavuga ngo ami d'enfance. Wow. Tushe nawe antuka numva ukuntu uganira abantu bagufise ko umugenzi barahiriwe vraiment. Nibaza ko ntibagira irungu wamuri kurabatera inkuru zitwenza kubera ukunda gutwenga, nibaza ko n'udukuru dutwenza udufise. Oya bagenzi tuye turaganira tukanezerwa. C'est bien. None nk'ubu uye hari nk'akantu k'impanuro kugira ngo iki kiganiro cacu nikije kurambira abantu, hari nk'akantu k'impanuro ubwira nk'abagikura cerekeye guhitamwo umugenzi ico kwishimikiza? Navuze nti ndasenga Imana ndakijijwe, umugenzi uramusengera kuko urashobora kumuhitamo ukamuhitamo nabi wewe uravye ivyo ubona, canke ugasanga murafashanye murabaye abagenzi ugasanga ni muhuje, ariko umugenzi urashobora kumuhitamo uvuga uti uyu muntu ndamubona yuko afise ubuntu muri we, uyu muntu ndabona ko afise Imana muri we, afise ikimugera aratinya icaha. Nk'abantu bagikora rero mugwaruka tubabwira tuti ntimujane n'abari bo bose, umugenzi murabe inzira ajanye, niwabona ari mu nzira nziza muzofashanya. Urakoze cane. Dushimire Esperance ndagushimiye cane, urakoze rwose kutuganirira. Nibaza yuko nitwagukenera ikindi gihe uzotwitaba ukaza ukaganiriza abakunzi ba Silivike TV. Urakoze cane. Nta kibazo. Nuko bakunzi bacu, ikiganiro cacu naha kigarukiye. Imana ibahezagire mugubwe neza aho muherereye.